Hi guys, uyu munsi turashaka gukora ipari ku buryo ku munsi wo ku mugoroba buri wese araba afite woni. Twagiye, ntusigare kugira ngo utaza guhomba kuri aya mafaranga. Twagiye uyu munsi, turaza muri Premier League, dutegereze Premier League tuba tugura ikipe ya Man City. Man City ikipe iri gushaka uburyo yazakina izi ligue, byanga byakunda iyi match iraza kuyitsinda. Tuze tugure win yayo. Tuze tugure West Ham na Southampton. Ikipe ya Southampton tubibutsa ko Ramsdale yamaze kuyimanura. Turaza tugure double chance ya West Ham. West Ham natwe twayizera 100% ko iratsinda. Reka tuze tugure double chance. Double chance ni ugutsinda cyangwa kunganya kwa West Ham. Tuze dukomeze tujye muri La Liga Santander. La Liga Santander hari match nyinshi cyane. Ikintu turaza tugakora, turaza tujye muri Barcelona. Tuze niyo turaza tukagura. Nitumara kugura ikipe ya Barcelona, mbo turaba dusigaje ikipe imwe. Ikipe imwe turaza tukagura ni ikipe yo muri Ligue 1. Niyo kipe dusigaranye. Muri Ligue A turaza tugura ikipe ya Monaco. Iyi kipe ya Monaco irakina na Strasbourg Isaac. Niyo kipe turaza tukagura. Iyi pari ihindura ibyo birakureba. Ubwo nubona lost ibyo ni ibyawe. Kandi ikindi nakubwira, numara kubona wone, wibuke kuza muri comment nyuma udushimire. Dore tuguzemo amakipe ane yonyine. Everton na Man City. Tuguze Man City. West Ham na Southampton. Tuguze double chance ya West Ham. Barcelona na Monaco.